Kaza banywanyi bacu bakunze bacu mudukurikirana muri hirya no hino mu mpande zine z'isi, twibutsa kugira sabone kugira subscribe kubakoresha uri mu Icongereza. Kaze ni amakuru avugwa hirya no hino ku isi, turabahaye ikaze muri kino kiganiro cy'amakuru. Kaze twongeye kubaha ikaze kandi muri kino kiganiro, aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga cyane cyane twibanze ku makuru avugwa mu Burusiya, aho Uburusiya intambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'ibiko biraba mu Burusiya. Kaze muri kino kiganiro. Amakuru y'umunsi rero y'Uburusiya reka tuyahere mu gihugu cy'Uburusiya bwaco. Ku munsi w'ejo igihugu cy'Uburusiya caratestinze iyindi misile intercontinental, misile niniya cane gose yo mu bwoko bwa Avad. Iyi misile rero Uburusiya bwerekanye canke bwagerageje ku mugaragaro. Iyi misile Uburusiya bwavuze ko ishobora kugera ahantu hariho hose kw'isi y'abazima ku mubumbe w'isi, ndetse Uburusiya bukaba bwamenyesheje ko iyi misile yabo nshasha bagerageje atakikoresho na kimwe c'ubwirinzi bwo kuri iyi si gishobora kwizibira. Ndetse Perezida Vladimir Putin mu nama yagiranye n'abajejwe umutekano mu gihugu c'Uburusiya, the Security Council, yababwiye ko iyi misile yabo nshasha izotuma abansi b'Uburusiya biyumvira ubugira kabiri, ndetse yavuze ati iki ni ikimenyetso c'uko ubuhangange bwacu bubandanya butera imbere, iki ni ikimenyetso c'uko tutavugirwamo, ndetse avuga ati n'abari biyumvira kuducokoza canke kutugerageza ntibiyumvire incuro zibiri. Ibi rero yabivuze mu gihe c'ejo, igihe Uburusiya bwari buhejeje kugerageza iyi misile yaguye mu kiyaga ca Atlantique. Iyi misile rero nshasha bagerageje ngo bari bamaze hafi imyaka 15 bayubaka, rero ngo ikaba isigaje kugeragezwa incuro 4 kugira ngo ijanwe mu bubiko bw'igisirikare c'Uburusiya. Ngo kuko incuro y'ejo incuro ya mbere iyi misile igeragezwa, rero ngo kugira iyi misile yizegwe neza ngo izogeragezwa incuro 5. Iyi misile ikaba ifise ubushobozi bwo gutwara imitwe udutwe indwi twa nuclear warhead, ngo harimwo n'imitwe y'ubumara bwa nucleaire. Iyi misile imwe ifise ubushobozi bwo gutwara imitwe indwi, kandi ngo igashobora guhindura direction iri mu kirere, na kuvuga ko ifise ubuhinga bwo ko bashobora kwihindura, kuvuga ko bashobora kuyitera mu gihugu kimwe, ariko bashatse ngo bakayigabura iyo mitwe iyindi ikaja mu kindi gihugu uko babishatse. Iyi misile rero ngo nta gikoresho na kimwe c'ubwirinzi co kw'isi gishobora kuyizibira, nk'uko Uburusiya bwamenyesheje ejo bageza kubitera. Rero umuvugizi wa Pentagon yaciye avuga ko ibi bitabateye ubwoba, ko ico bafokasinze ko Abanyamerika ari intambara iriko iraba hagati ya Ukraine n'Uburusiya, aho bavuga ati bavuze ngo ico dufokasinze ko no gutabara Ukraine, ngo nayo ibindi byose Uburusiya buriko burakora ntaco bitubwiye, ngo twari tuvyiteze ko Uburusiya buri hafi kugerageza misile mwenizi. Ibyo nivyo Amerika yahise imenyesha. Tukibandanya rero n'amakuru, turabona n'amakuru yavugwa muri kano gace rero Uburusiya na Ukraine, ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Uyu munsi kandi wari umunsi udasanzwe ku gihugu c'Uburusiya, aho igihugu c'Uburusiya kiriko kirigina intsinzi, kivuga ngo carose intsinzi, mu gihe igihugu c'Uburusiya kimaze kugenzura intara ya Mariupol ibice 100%. Twari tumaze iminsi tubabwira ko iyi ntara ya Mariupol Uburusiya bwayigenzura ibice 99%. Uno munsi rero Uburusiya bwashoboye kugenzura iyi ntara ibice 100%, nk'uko mwabonye mu makuru ya mbere twaberetse. Ubu rero Uburusiya kuno mugoroba bukaba bwahejeje kumanika amadarapo ahantu hariho hose hari hasanzwe hari amadarapo ya Ukraine, ndetse ahantu hose hari ibirango vya Ukraine bikaba vyakuweho. Ubu haba hashizwe ibirango vy'Uburusiya. Niko kazi kariko karakorwa muri ano masaha y'umugoroba, aho abasirikare b'Uburusiya bariko baranyuragira mu hirya no hino bashiraho ibirango vy'Uburusiya, ndetse bashira n'ibirindo bishasha, nk'uko twabibonye muri kano kanya. Ivyo biriko birakorwa, ndetse no muri ca kivuko gikuru ca Azov, haricyo kivuko gikuru cane gose Uburusiya bwari bukeneye cane gose busanzwe bukoresha, naho hariko hazungurukwa ubwato bw'Uburusiya, ndetse n'abasirikare b'Uburusiya benshi nibo bahagose, kuvuga ko nta bwato bwa Ukraine bukihari, nta n'abasirikare ba marine ba Ukraine bakihari. Ubu hari abasirikare b'Abarusiya nibo bagenzura kano gace.
Ikindi kandi cabonetse muri kano gace nk'iradiyo nkuru, iradiyo nkuru, ikigo c'iradiyo nkuru ya Mariapo naco nyene cafashwe, ndetse iminara yaco nayo nyene yamanitsweko amadarapo y'igihugu c'Uburusiya, aho ndetse umusirikare umwe komanda yaraje ayoboye urugamba yabonetse ahagaze ku munara hejuru rwose, ku munara nko ku metero zishika amajana 3 z'umunara wa televiziyo na radiyo ya nkuru ya Mariapo, aho yamanitseyo idarapo y'Uburusiya, agaca agira sari akavuga amajambo avuga ngo intsinzi ku gihugu c'ubuhangange, igihugu c'Uburusiya ngo na perezida wacu yubahwe ibihe byose. Ano majambo yavuzwe n'umukomanda yarayoboye urugamba mu gice ca Mariapo, ibi yabivuze ari hejuru ku munara munini cane rwose, hafi ku metero amajana 3 niko bagereranije bavuze, aho yabashizeyo idarapo ry'Uburusiya agaca agira isari. Izi foto rero nizo ziriko zirakwiragizwa mu binyamakuru vy'Uburusiya berekana ubuhangange bwabo, aho bavuga ati Uburusiya ntibugomba kuvugirwamo, ntagomba kucokoza kuko uzogerageza wese tuzomwivuna. Ubu rero Uburusiya ico buriko burakora nkuko tubabwiye, buriko bukwerekeza hirya no hino ibirindiro, ndetse Perezida Vladimir Putin ashimira abasirikare batumye kino gikorwa gikunda, yavuze ngo muri ntwari mukomere ngo kandi mukomeze urugamba ruracari ngo turacafise abansi bacu, ariko uko biri kose tuzobivuna kuko ububasha n'ubushobozi turabufise bwo kwivuna amazi. Abazo dushaka bose badusanga. Ibi nivyo Perezida Vladimir Putin yavuze ashimira abasirikare biwe mu gihe bamaze kumutangariza ko intara ya Mariapo bayishize mu ntoke, bashize mu minwe yiwe 100%. Ibindi kandi rero Perezida Vladimir Putin yabwiye abasirikare biwe, yabwiye ko abasirikare biwe bagomba gucungera ko ntihagire ubundi musirikare wekerane yongera kwinjira muri kano gace ka Donbas region hari hose. Ariko twibutse ko nubwo Uburusiya bumaze gufata iyi ntara ya Mariapo, mu karere kose ka Donbas region ntabwo intambara zirahera, intambara ziracari mu tundi duce, ariko igice kinini cane rwose bashaka cane rwose iri intara ya Mariapo kubera ifise ikivuko, ariko mu tundi duce dusigaye abasirikare ba Ukraine baracagwana. Rero Perezida Vladimir Putin yasavye ko bozibira bakazibira hirya no hino kugira ngo ntihagire abandi basirikare binjira, ndetse abariyo nabo twababwiye ko hari abasirikare mu ntara ya Mariapo basigayeyo, ariko bari mu kigo kimwe. Iki kigo kimwe ni ikigo kinini cane rwose gishanzwe gikora ivyuma vy'amaferabeto n'ibindi. Abasirikare bakaba basabwe amasaha 80 kugira ngo bashire ibigwanisho hasi bishikane, kuko Perezida Putin yavuze ngo nta mpamvu yo kubarasa ko ngo turondeye bishikane, ariko ntabizi ko igihe amasaha 80 yohera abatayishikana ko batohava babarasa, kuko abari basanzwe buganiyeyo ariko bafite ibigwanisho. Mugabo bazingiwe n'abasirikare benshi cyane rwose b'Uburusiya impande zose, wumva ntaco bashobora gukora, nta nico bari ntaco na kimwe co gukora kugira ngo bigwanire. Bari banatabaje ku munsi w'ejo bavuga ko botabarwa, ariko bivyimfa gusa kuko Uburusiya bwari bwaciye inzira zose zari gutuma abaza kubatabara bari gucamo. No kuri byifashe muri kano kanya muri kariya gace, ibintu bimeze uko Uburusiya bugenzura ino ntara yose ya Mariapo n'utundi duce muri Donetsk na Luhansk hakiri intambara, bivugwa ko Uburusiya akanya n'akanya bibuza kubagenzura. Ariko rero twibutse ko muri bino bice ivyononekaye byinshi cyane rwose. Uburusiya, Perezida Vladimir Putin amenyesha amakuru amaje ati none gufasha intara ya Mariapo niki kizokurikira ko intara ya Mariapo wayisambuye ndetse ukarangiriza ibikorwa remezo byose. Perezida Putin yemeye ko azofasha mu gusanura iyi ntara, azoyubaka ubushasha igasubira kuba nk'uko yari imeze, ndetse ahavuga ko azoyubaka ibe nziza kurusha uko yari imeze. Ibihe byatangajwe na Perezida Vladimir Putin aho ikiganiro amenyeshamakuru, kuko abamenyeshamakuru bahise bamubaza inyuma yaho yaramaze gutangaza ko iyi ntara yose Uburusiya busigaye bwigenzura, ikaba ariyo ntara nini. Rero muri kino gihe rero Perezida Zelensky we ntacarabivuga ko ntaremeza ko iyi ntara igenzurwa n'Uburusiya 100%, aracahoze. Ariko ku munsi w'ejo niho Perezida Zelensky yabonetse atakambira amakungu avuga ngo ibigwanisho mufise mu bubiko ataco biriko birakora, ngo mubizane mu byo bikoreshe. Yavuze ati ntaco bimaze kuba, aho yavuga ati ntaco bimaze kuba mufise ibigwanisho mu bubiko bwanyu hirya no hino, ati abantu bacu bariko barapfa, bariko bazira
ubusa kandi ibigwanisho byanyu bishobora kudufasha tukagabanya umwansi. Ati rero muduhe ivyo bigwanisho twigwanire, nta kindi dusaba. Iyo nivyo Zelensky yavuga ku munsi w'ejo, aho yavuga ko atarota yemera ko atanga agahengwe ko iyi ntara ayirekura. Ariko rero mu masaha yo mu gitondo y'uno munsi Perezida Zelensky akaba yari yasavye ko hoba ibindi biganiro ku vyerekeye intara ya Mariupol, ariko Uburusiya buravyanka buvyamira kure, aho Uburusiya bwari bwavuze ko ata bindi biganiro biba. Rero nibi vyavuye biba, aho Uburusiya bwari bwamaze kubona ko iyi ntara busa n'uko bwayishize mu ntoke yose. Nuko vyagenze Uburusiya bugenzura intara ya Mariupol n'utundi duce twose. Naho bize neza rero nivyo kurikirana hafi, turabire hafi ko Uburusiya buzobandanya bugatera n'izindi ntara, canke Uburusiya buzogumya kano gace ka Donbas region, hanyuma intambara ikaba ihagaze nk'uko bavuze ko special operation yabo batanguje aheze hafi amezi abiri ko yashika kuri objective canke ku ntumbero yayo, intambara izoca ihagarara. Bikaba turindiye turabe ko Perezida Putin imvugo iba ingiro, maze ko namara kwinjira kano karere ko agiye guhagarika iyo ntambara, maze tukaraba ko amahoro yagaruka mu karere ndetse n'isi ikabona amahoro. Kuko iyi ntambara nk'uko mwayibonye na wewe aho uri, nibaza ko umaze kubona ingaruka z'intambara. Ibihugu bimwe bimwe vyinshi vyarabuze ibitoro, ibindi birakena mu buryo bubu canke buriya. Uko biri kose hari ibintu vyononekaye kw'isi, ndetse mu bihugu vyinshi cane gose. Mu Burayi ibiciro vyaraduze, muri Amerika ibiciro vyaraduze, abantu benshi barabuze akazi kubera intambara hagati ya Ukraine, ndetse cane cane abantu babuze akazi n'abantu bo mu bihugu vy'Uburayi no muri Amerika, kuko ari bari basanzwe bakora udandazo cane gose n'Uburusiya, yaba nk'abari abapilote b'indege, abatwara ibinova imizigo ivana muri Amerika bajana mu Burusiya, abari abadandaza. Ibikorwa vyinshi cane gose vyarahagaze, ndetse abantu benshi barahombiye muri ino ntambara. Ntabuzi rero ko igihe intambara yohagarara ko ibintu vyosubira mu buryo, cane cane ibintu vyosubira mu buryo mu gihe ibihano vyafatiwe Uburusiya vyotangura gukurwaho, kuko nubwo ibihugu vy'Uburayi na Amerika bavuga ko hamwe Uburusiya bwokwemera gukura abasirikare babwo muri Ukraine burundu, ko ibihano vyose vyafatiwe Uburusiya vyoca bikurwaho. Ariko Uburusiya bukaza bwaramenyesheje ko ivyo bihano vyo vyabigize, na cane cane ko bavuga ko ubutunzi bw'Uburusiya buriko butera buja imbere, ubutunzi bw'Uburusiya buriko bwiyongera ku munsi, ndetse bakavuga ko n'ifaranga ryabo rya rubwo ryadugije agaciro. Ifaranga rubwo Uburusiya busanzwe bukoresha ryarateye agaciro mu gihe ca mbere, ariko ubu bisa ngo nuko ryadugije agaciro. Ibiro Uburusiya bikavuga ko ari intambwe ikomeye cane gose, ahubwo Uburusiya budakwiye kuzirinze ngo bukwiye kwibako bugakora ivyabwo. Rero n'amajambo ya Perezida Vladimir Putin avuga ko abanyamahanga aribo bazohahombera ku bihano bafatiye Uburusiya. Naha rero navuga ngo tugarukije kino kiganiro, ariko tuzagira sabone bya subscribe mu gushikire mutubwira n'ibindi byose ushaka ko tuzababwira ko ducagura ku ncamake, tubabwire ko muri Israeli n'ubu hariho imishamirano hagati ya Israeli, y'abasirikare ba Israeli n'abarwanyi ba Hezbollah ndetse n'umwami Hamas. Ibi bikaba bimaze iminsi, ndetse aho habaye gufatanya ko guterana, aho bateye amaroketi abo muri Hamas, ndetse na Israeli nayo iratera amarokete muri Palestina. Abandi handi mishamirano kandi hari ni hagati ya Israeli ndetse n'igihugu ca Iran, aho igihugu ca Iran kigaze kivuga ngo umwanya wose hamwe Israeli yogerageza igatera ku birindiro vyayo, nabwo nayo Iran yoca yihora igatera muri Israeli. Ibi rero nivyo twavuga ngo niyo mishamirano iri hagati y'igihugu ca Israeli na biriya bihugu bibanyi. Igihe cose mu gihe c'Ramadani usanga bafisaniye imishamirano. Muri Kenya naho rero tuvuze ijambo ry'amakuru muri East Africa, muri Kenya habaye ikoraniro ryo kwemeza ku mugaragaro igihugu ca Congo ko cinjiye muri East African Community. Ibiro bikaba ibirori vyitabwe n'abakuru b'ibihugu benshi, harimo n'umukuru w'igihugu Burundi, ndetse hakaba harimo na Perezida Felix Tshisekedi nyene ariwe ahagarariye igihugu ciwe ca Congo kugira ngo cemererwe burundu kwinjira muri East African Community. Abadandaza b'Abanyakenya bakaba bamaze kwegeranya hafi miliyaridi 2 z'amadolari y'Abanyamerika, bazoca bagenda kwinvestisa muri Congo. Izi miliyaridi 2 z'amadolari y'Abanyamerika ziba ziriko zegeranywa hanini ni banke yitwa
Equity Bank. Iyi banki akaba ari banki nini cyane gose muri Kenya, ikaba rero imaze kugurura amashami yayo muri Congo ndetse n'andi mabanki nka KCB akaba nayo agomba guca aja kugura muri Congo, ariko tutibagiye na CRDB bank mu Burundi nayo igira muri Tanzania nayo izoca igenda na nyene kugurura amashami yayo muri Congo. Ubwo rero igihugu ca Congo kigomba kironke ayandi ma business mashasha, ndetse ntawuzi ko Uburundi nabwo budateganya kuja gukora ibindi bikorwa nka leta y'u Burundi. Ibi rero nivyo twavuga mu ncamake twamenye ko biriko birabera muri Nairobi, aho na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitavye bino birori. Mwakoze rero badukurikiranye mwese, mugire aho muba mubahwe, Imana ishigare kubazigama na ubutaha, mugire ibihe vyiza.